Zone Mutimbuzi, oye! Quartier Samariro, oye! Quartier Mugirigiri, oye! Quartier Masanganzira, oye! Quartier Buhomba, oye! Quartier Mutimbuzi, oye! Quartier Muzazi, oye! Quartier Buhomba, oye! Quartier Bigwati, oye! Murakoze mwikomera amashi menshi. Abo nabene gihugu bo muri zone Mutimbuzi komine Ntahangwa quartier Samariro aho kuri uyu wa gatandatu bari baramutse bakora ibikorwa rusangi byo gusibura imifurege kugira amazi azoza araronka haca ntatege mwibarabara bakaba bagiye barasanza urucekeri rw'amabuye n'ibipande by'amatafari hagati mwibarabara bariko barakora rizwi nka maramvya 13 ivyo byose bikaba byavuye mu nguvu z'abene gihugu. Muri ivyo bikorwa vyari byitabiriwe n'uburongoye zone Mutimbuzi Albert Hakizimana Jean Dodier Sinzobakwira arongoye quartier Samariro ndetse n'abandi. Inyuma y'ivyo bikorwa umukuru wa zone Mutimbuzi Albert Hakizimana yashimiye abene gihugu bose bitanga batiziganya aca bamenyesha ko urugamba rw'amasasu rwaheze ubu bari mu rugamba rw'iterambere. Nkuko twafashe iya mbere mu kwiyumvira ko ino zone yacu dutegerezwa gufata iya mbere kugira ngo ibe nyabagendwa. Ubwa mbere bwo twagomba dushimire abene gihugu mwese umumwe wese yashitse hano yikomera amashi menshi. Twaramaze gutahura ko izone nta wundi muntu azoyidukorera atari twebwe nyene tuhaba. Izone amakartier tubamwo nta wundi muntu azoza kuyadukorera atari twebwe tuyabamwo. Nico gituma twese dutegerezwa gusidukana niyonka kugira ngo dushobore kwiteza imbere biciye mu bikorwa by'amaboko yacu. Ino quartier rero ya Samariro murabona ko nayo nyene ni quartier idashobora kuba nyabagendwa kubera ibi binogo. Aho rero twihaye ihangiro byuko iyi quartier tuzoyivamwo ari uko iri barabara ari nyabagendwa. Nukuvuga rero twese dusize inguvu hamwe biragira gute? Twese dusize inguvu hamwe biragira gute? Birashoboka. Twaravuganye n'abarongoye amashengero. Twaravuganye n'amakoperative. Twaravuganye n'incabwenge ziri muri zone yacu nziza ya Mutimbuzi. Twaravuganye n'abatwara amamoto. Twaravuganye n'abene gihugu ko twese dutegerezwa kuja hamwe kugira ngo amabarabara atagenda kugira ngo ashobore kuba nyabagendwa. Nkuko rero mwabibonye hano twagomba gusaba ko ku munsi wa gatandatu twese tuzokongera kandi kugaruka hano kugira ngo iri barabara dusige ari nyabagendwa. Turararikiye rero abene gihugu bose. Uwasivye mugende mu mubwire yuko ku munsi wa gatandatu twese tuzosidukana niyonka ku buryo tuzosiga iri barabara ari nyabagendwa. Twarasavye abajejwe abunguruza abantu mu mabisi aho batwemereye ko niyo twasibura amabarabara amabisi twarasavye ko ategerezwa kuzoca ngaha muri no quartier ya Samariro. Aho bisi izohagarara hariya aho bita kwa Desayi igategereraho abene gihugu hamikaca imanukana rino barabara gushika hariya kwikaburimbi aho abazoba bariko baraja muri ville bazogenda borohewe. Ivyo rero tugasaba ko abene gihugu ku munsi wa gatandatu tuzosidukana niyonka nkuko babitwemereye aha turindiriye kugira ngo
ababijejwe bashireho ibiciro byo kuva ngaha muri quartier Samariro kugera muri ville. Ubundi bwo ababijejwe b'ibituro baratwemereye ko amabisi azocaza. Rero amabisi ntashobora kuza mu gihe hari binogo. Nico gituma rero natwe twihaye ihangiro yuko ayo mabarabara agize ino zone yacu nziza ya Mutimbuzi n'amabarabara 3 arengana, aho rimwe rya quartier mu Girigiri mwarabonye ko twararihejeje, kandi mwarabonye ko hakoze inguvu nyinshi cyane z'abene gihugu. Nta mfashanyo nimwe turaronka, ariko twarahisemwo ko twebwe dutegerezwa gusohora amaboko, kandi byose twarabonye ko bigira gute bishoboka. Turabahaye rero ikaze ku munsi wa gatandatu kugira ngo mwese muzosidukane niyonka kugira ngo iri barabara rya Samariro ribe nyabagendwa. Tugasaba rero abantu bariko bariteza utunyoni, abikorera utwabo, ko by'ukuri nabo nyene botegerezwa gushiramwo ukuboko kugira ngo twese tuje hamwe mu gusanura rino barabara. Byinshi tugwize ibikorwa, amajambo make, ibikorwa, amajambo, ibikorwa. Urugamba dufise nugo kwiteza imbere, sivyo none? Urugamba rw'amasasu rwarahagaze, murabizi, sivyo none? Ubu urugamba dufise n'urugamba twese dutegerezwa guhaguruka. Abanebwe ibikorwa imbere, ibikorwa abanebwe mubandanye ibikorwa. Nibaza ko twebwe turi ku muvuduko w'iterambere, ibibasamaza nibaza ko atavyo, kandi twese ko twahisemwo kwiteza imbere, nibaza ko twese tuvyumve kumwe. Dushimire rero cyane indongozi zozo zidahengeshanya mu kurarikira bene gihugu no kuja imbere y'abene gihugu. Imana mushobora byose ibahezagire cyane. Dushimire cyane n'abene gihugu aho mudahengeshanya mu kumvira indongozi, nk'uko twabivuganye. Twarasezeranye ko twebwe indongozi turabasuku banyu, dutegerezwa kuja imbere, hama namwe mukagira gute, mugakurikira. Imana rero mushobora byose ibahezagire, murakoze. Nayo uwurongoye quartier Samariro mu ijambo ry'ikaze yamenyesheje abene gihugu ko bari ku muvuduko w'iterambere, ko biteguye gukorera neza ibarabara kugira amabisi azohore ashika muri quartier bitagoranye. Percy Daxine Irishura, Radio Televiziyo Burundi Bwiza. Radio Tele